gize imisi havugwa ibintu vyagwiriye cane vy'ibirimba ibiki abantu baguranana badashiye muri vy'amabanki n'ibiki kandi ukabona ko mengo ibanki nkuru y'igihugu canke leta ariko barabihagurukira kugira ngo bihagarike mugabo nibaza ko ikibazo mu Burundi ari uko turaraba ikintu gituma ingendo kanaka igwira mu bantu naho uza kuyuza uzaraba igituma ibiriko iragwira mu bantu ubwa mbere ho uravye ibijanye n'amafaranga secteur bancaire finance mu Burundi igizwe hanini n'aya mabanki y'ubudandajire banki commerciale iyo nayo uravye no mu bindi bihugu canke ibihugu byateye imbere iyo usanga ubunyi ntibihagije kugira iziraha amafaranga abantu ntibihagije kuko kenshi usanga amabanki commerciale bwa mbere ho iyo umuntu yahaye amahera ntayungukira amahera menshi ugasanga hari umugwi w'abantu benshi kugira baje muri amabanki bigorana kubera basaba by'amagaranti basaba umuntu ngo arafise umushahara wamuboneka uravye ekonomi mu Burundi imeze ekonomi informelle abantu benshi baronka uburyo canke bakora utunatwiya umugabo bagiye muri banki ucumengo bavuga ati we ntitubona neza ibyo kurakora urumva ico kintu rero cuko systeme bancaire itaba modernize canke ngo tuje kugiye n'ibindi bica bizana ingaruka mu bindi bihugu usanga ico bita marché financier zarakomeye marché financier no kuvuga abantu bafise amahera bashaka kuyaplaza kw'isoko y'amafaranga baragenda hama kuri iyo soko bagaca bahahurira n'abayakeneye ibyo rero haca hagati y'umuntu bibanki bazobwira ama procedure bazobwira kenshi biragabanuka umuntu avuga ati genda bisa amahera naco riko ndayakoze harunda yakeneye duhurirehe kugira ndayamuhe kuvuga ngo abantu bose ngo bakeneye amafaranga ngo nibiki ngo bazoja ngo kuronka imbere amakadi muri banki ngo bazogira ati ivyo biragoye uravye ingene igihugu kimeze n'ingene abantu bagenda bagwira bakenera ibi nabiri leta ni modernize uburyo bw'ingene abantu bahana baronka amafaranga bashaka gukora n'abashaka kuyabitsa bayaronderera inyungu aho ikibazo kizoshika kiratora inyishu.